ekipe ya Manchester United dutangura kuyibona identity iteye ubwoba, dutangura kuyibona na zimwe mu mupira wo ku rwego rwo hejuru, dutangura kubona nabo batanguye kuba bagarukana navuga filozofi iteye ubwoba neza cyane muri ekipe yande. Tuvuge tuti Manchester United iragarutse. Dushobora kubona ekipe ya Man U kuko nta nivune nyinshi mbona bafise, usivye Niyoro, usivye John Evans na Victor Lindelof, abandi bakinyi bo bameze neza. Ubundi ekipe ya Man U bona apologize, dushobora kuyivuga mu michigira kuri ibiri. Gutsinda ekipe ya Everton nivyo ntitwoza kubifatira ko cyane ngo tuze kuvuga yuko bamaze kuba banagaruka neza cyane ngo ni ya ekipe dushobora kuza kugirira kayo ayo ico gitinyiro, ariko Manchester United canke buri hano hose nko nkunze kuba ndabivuga, mu gihe uri kurakina football, mu gihe uri kurakoca football, mu gihe uri kuraba mu bintu vya football, ikintu ca mbere c'ingenzi ni intsinzi. Nyumba ubona bamwe barako baragenda vyanka ikintu baba bakeneye vyonyene, gutangura kubona amanota agera kuri 3 kuri match imwe, ivyo navyo biraza kuba bigupusa, ivyo navyo biraza kuba bikuduza wewe ubwawe, hamwe wowe mu mutwe wenda uvuga uti ngomba gukora akazi hari yanye, ngomba kubyitwaramo neza cyane. Muri rusange rero novuga yuko kuri ekipe ya Manchester United nivyo yaje kuba ikoresha abasore bagiye batandukanye, yaje kubikora byiza cyane, bigiye bina akomakomeye kandi binameze neza cyane. Muri rusange ni Manchester United, abasore babo nuvuga yuko batareko baragenda banagira nibihe byiza cyane, nibo baje kuba bafasha ekipe. Rabo witwa Marcus Rashford kuva Ruben Amurimaza match zigera kuri 3 ibitsindo bigera kuri 3. Sore natanguye kubikompara ku munsi wa weje ateretse ngwegera kuri 3 nakubigera kuri 2. Joshua Zirkiza umwe mu bakinyi yari wa mukinyeri karashigwa no hanze avuga ati ati nta kibanza cyo turiko turabona muri ekipe ya Manchester United. Joshua Zirkiza umwe mu bakinyi atareka arahabwa ico cizere cyangwa atareka arahabwa umwanya, yaje kuba girane, yaje kuba atereka mu itsindo bigera kuri 2, anahabwa ndetse n'ico cizere n'umumenyereza Ruben Amorim cyo kurangiza match atamukuye mu kibuga. Bisigura ko uwitwa Ruben Amorim nivyo ni mushasha kwa Manchester United, ariko system dojo agiye kubakina amaze kuba yibona, kandi kugeza kuri no mwanya amaze kubabona ekipe y'uwashobora gukinisha umwanya n'umwanya, kuko raba muri match zigira kuri 3 amaze kubakinisha. Nusar Mazraoui arahari, Mathis de Ligt atanguyemo, Andre Onana atanguyemo, Bruno Fernandes atanguyemo, Marcus Rashford, Casemiro, Diogo Dalot. Bisigura yuko uretse ko Bimayino yaravuye mu mvune, nabona ko yari yagarutse gutangura, kandi n'umwe mu bana ashobora kuba ari umwe mu bana nawe ashobora kuba afite ico cizere cyane kwa ekipe ya Manchester United muri rusange, ariko ni ya Man U bona apologize noza nkavuga ni imwe mu ekipe nuvuga ko yari yatoye dynamisme kuri kintu bakinyira ekipe ya Everton. Uti dynamisme mu buhe buryo? Ni ekipe yaje kuba yempoza jeu, kandi na ekipe yaje kubona nivyo bitsindo. Nivyo bari mu rugo bareko barabona intsinzi nyene bari mu rugo, ariko kurusuhira kurusuhira ngaho nyene, icizere kumumenyereza gehera gaho nyene. Ejo bundi barakina n'ama ekipe agiye akomakomeye, ejo bundi barakurikizaho Arsenal, ejo bundi barakurikizaho za Manchester City. Bisigura ko ekipe ya Manchester United ishobora kuba yakoze akazi gashobora kuyituma ne ishobora kwiyumvira cyangwa ishobora kwizera yuko bashobora kubyitwaramo neza cyane paraporo yuko barakora byitwaramo. Navyo nakunda kubwira aba match ekipe ya Arsenal ifise nako ekipe ya Manchester United mukozi kuri kuno kwezi nyene bafite matches zikomeye. Itariki zine barakina na Arsenal, baraje ku kibuga Emirates Stadium umunsi wa gatatu Igiye, mu gihe bazova kwa Arsenal baceberekeza bakira Nottingham Forest, bagenda muri Europa League bakire Victoria Plazen, kuva muri Europa League no gushikira ku kibuga Etihad kwa Man City. Ntawuze ko Man City zo bikiri muri galere nk'izirimwo, bace bava ngaho baje muri FL Carabao Cup bakire na Tottenham Hotspur ku kibuga cha Tottenham. Bace bavayo bakire Banama gerekereza 12 Rovensis nyuma ya Noel nuko cha bakigwa na Wolverhampton Wanderers. Ubone soko nyene babimeze mu gihe igerekerezo rya 30 basoza umwaka bazaba bakiriye Newcastle United. Raba Liverpool bayifise ryari? Liverpool bayifise gerekerezo rya 5 z'ukwezi kwa mbere. Iyo se match ruturuse ariko ubonye match bafise Ruben Amorim yasitse ikipe ya Manchester zigera kuri zinga 1 2 3 4 5 6 7
indwi 8 match 8 zikomeye cyane mu kwezi mu minsi 30 twabonye Ruben Amorim yahinduye umukenyuro abadefenseur batatu garukana bitwa ba Mayinu shira hagati mu kibuga shiramwo uwo bita Joshua Zirkizi amuha umusaruro tuvuge titi ko abasore turiko turabona ari Eric Ten Hag ariwe yarafise tuvuge tuti umukenyuro ne warubuze kwa Manchester United kugira ngo atamuhaye umusaruro ejo bone ntiyatanguje Rasmus Hojlund umusaruro kaboneka ejo bone ntiyatanguje uyu Joshua Zirkizi umusaruro n'uje kaboneka muri rusange novuga yuko ama equipe batanguye kuba buyimvamwo batanguye kuba batahura filozofi y'umumenyereza Ruben Amorim bona project zinshi nakundagaruka ko kurinde kuri Alain Olivier nibwe kumutombora ushobora kuba uri umumenyereza muri equipe kandi ushobora kuba uri n'umumenyereza mwiza ariko discours uje gukompoza cyangwa discours uje kubwira babakinyi biwawe ikabira tandukanye cyane n'ubumenyi ufise muri coaching yiwawe nk'umumenyereza mukuru utsinda bivuga mfatiye kuko ibwana apologize ushobora kuba uwitwa Eric Ten Hag kwa Manchester United kandi nemeranye n'abantu canke nemeranye na jewe nyine ubwanje sinzi ko abantu banyemera bava bemera ibyo niko ndavuga ariko witwa Eric Ten Hag ntabwo yari umumenyereza mubi tindafatira kuki Ten Hag yaje kwa Man U avuye kwa equipe ya Ajax tuzi neza cyane combien de fois equipe ya Ajax yarimwe mu equipe atinyitse ku mugabane wa Burayi kandi umumenyereza ari witwa Eric Ten Hag buri sezo yari karamura zimwe muri tana zimeze neza cyane kandi nicyabuza ko dumuzi tubandanye kubona equipe ya Ajax arimwe mu equipe akomeye bisigura nyimba twarabonye Frankie de Jong niba twarabonye Mathis de Ligt nyimba twarabonye Andre Onana ba Anthony nyimba twarabonye baba Anthony nyimba twarabonye baba Lisandro Martinez turiko turavuga nyimba twarabonye bagiye batandukanye ba Donny van de Beek baza bagatera iyo baro yo ku rwego rwo hejuru nyimba twarabonye bitwa ba Hakim Ziyech tukaba bakagaragara kuri radar ku mugabane wa Buraya nuko bagiye kuba bamurikwa n'uwo mumenyereza ndavuga yavuye kwa Man U Eric Ten Hag bisigura ko discours yatanga kwa Ajax zishobora kuba zari zitandukanye n'izo yatanga kwa Man U kuko deje n'ama equipe ntabwo ari no kuri calibre imwe wowe nka Eric Ten Hag byari bigoye yuko uza kuraba mu maso witwa uyu Harry Maguire nguza kumubwira amajambo y'uwawe wishakiye nkayo waza kubwira Frankie de Jong kuye mu academy nkayo waza kubwira baba Nusar Mazraoui kuyano ntazi nkayo waza kubwira Anthony ntazi muzukuri wabo muri Brazil kuko yakubana neza cyane kuri nk'umuvyeyi kuri we ariko Harry Maguire wari umusaze kwa Man U aguzwe hafi miliyoni 100 navuga muri miliyoni 80 yaguzwe hafi 90 waruje usanga aho Bruno Fernandes yaraje kugugwa kayabo k'amafaranga waruje usanga bitwa ba Marcus Rashford cizere cari cinshi cyane kwa equipe yiwe ya Manchester United hawe nico cizere cyane 10 waruje usanga aho Cristiano Ronaldo yibatari we Cristiano na Ten Hag ni datanguye Cristiano atanguye Cristiano waruje usanga aho Cristiano kwa Man U umwe mu bagabo bibikomerezwa muri rusange novuga yuko uwitwa Eric Ten Hag ntabwo yari umumenyereza muba ahubwo yaje kuba kogwa ko niyo comportement yiwe nayo novuga ko yisangije par rapport y'umumenyereza Ruben Amorim araje akoresheje ya swadi nyene uretse ko yakuye ku mukenyero wa 4 akaja ku mukenyero wa 3 inyuma ariko abakinyi ni babandi nareka tanguza Amade Diallo sike Amade Diallo kwa Ten Hag ntiyarahari ntiyamubona nareka tanguza abo ba Diogo Daro ntiyatangura kwa Ten Hag nareka tanguza abo ba Marcus Rashford kwa Ten Hag ntiyatangura ejo bundi Bruno Fernandes kuva birukanye Ten Hag ntamaze gutsinda ibitsindo byinshi atari bwanatsinde mu nkino zibiri gusa Bruno Fernandes ntiyatsinze ibitsindo byinshi atari bwatsinde muri journée zigera kuri 8 canke 9 yaramaze gukina kuri tuti n'abakinnyi bamaze kwigarurira icyizere
navuga ko n'abakinnyi mugani wawe bamaze kuba babona yuko uwitwa Ruben Amorim ashobora kugira byinshi abafasha uwitwa Ruben Amorim nawe ashobora kuba ari wamumenyereza ari très ambitieux twabibonye mu itangazamakuru aravuga ati nta mwanya afise wo gutanga amakuru ku maradiyo cyangwa ku bimenyesha amakuru ati mubanze mu ndeke nkora akazi Eziki jenaje kirada kuba giprova mu mbake ejo bari wabonye amasanamu bari mu ma entraînement agenda kinana n'abitwa ba Kobe Maino agenda kinana n'abitwa ba Johnny Evans bamwe mu bataba Johnny Evans wundana namuruta mu myaka aha ari mu 40 n'iyindi urumva bisigura ko uwitwa Ruben Amorim nawe atanguye kubona yuko iyi football y'iwacu ego turayikina ariko wibuke neza cyane eske ndayikina mu buhe buryo eske ndayitwara mu buhe mu bihe bintu biza gutuma intsinzi nza kuzibona nifashishije babakinyi nyene ubundi rero twavuga ko Ruben Amorim ndetse n'abakinyi ba Manchester United batanguye ko batahurana nuko yereka aratanga umunezero ku kibuga Old Trafford Ruben Amorim birumvikana ibitsindo 4 ku busa bwa Everton ku kibuga London Stadium Julian Lopetegui yari karakira Mikel Arteta ariko yamwakiriye biranka kwa muzimana ibitsindo bigera kuri 5 kwa Arsenal Gabriel Magalhaes umutwe umeze neza cyane kabisa akugire ko ari no mu defenseur wa mbere mu gihugu cy'ubwongereza ariko aratsindisha imitwe ku mipira uvuye muri corner Leandro Trossard nako yakibonye Martin Odegaard agiterekamo kuri penalty Kai Havertz ariyongera mu gihe igitsindo kigira gatanu Bukayo Saka arazara giterekamo kuri penalty Arsenal ibitsindo bigera kuri 5 ku kibuga London Stadium nabonye Arsenal natanguye kugaruka iryana cyane match zigera kuri 3 victoire zigera kuri 3 kandi barakora convaincre batsinze Nottingham Forest ibitsindo bigera kuri 3 ku busa bagaruka muri UEFA Champions League batsinda equipe ya muri UEFA Champions League hariya batsinze equipe ya baravuye gutsinda Sporting ibitsindo bigera kuri 5 bitsinze bivuga ko batsinze ibitsindo 5 ibitsindo 10 mu nkino zitatu batsinze ibitsindo 13 kipe nayo imeze neza kipe ya Arsenal nyuma yigaruka ry'uwitwa Martin Odegaard buri umwe wese canke buri muntu yaravye match bwana apologize ya Arsenal na West Ham yabonye combien de fois urufunguruzo rwa kipe ya Arsenal rwitwa Martin Odegaard benshi bakunze kuba bavuga bitwa ba Bukayo Saka ndiko bavuga bitwa ba Declan Rice kunze kuba bitwa ba Saliba nivyo abona abakinyi beza n'abakinyi bariko baravyitwaramo neza ni n'abakinyi bariko barabikora neza cyane kandi ntahaririye ariko bwana apologize uvyumve yuko principal clé ni Martin Odegaard equipe ya Arsenal n'uwitwa Martin Odegaard ejo bundi witwa Mikel Arteta yaje kuba nabitangaza mu itangazamakuru aravuga ati tugewe cyane nigaraka ry'uwitwa Martin Odegaard ati twizera yuko atazosura kuja mu mvune ati kuko numwe mu bakinya tuma nabandi bagenzi we ku ruhande rw'imbere ndavuga côté offensif ati nabo bisanta à kandi bashobora gukina umupira wabo bameze neza cyane bona apologize naje kuba nk'undi gitsindo cyaje kuba gitsindwa n'uwitwa gitsindo cyatsinzwe n'uwitwa Leandro Trossard gitsindo cya kabiri brother habaye kombinezo passe yatanzwe no bita Martin Odegaard haba kombinezo muri surface de réparation habaye kombinezo Martin Odegaard de Saka ndavuga nti kipe ubundi ejo bundi Saka niwe yaje kubavuga ku itangazamakuru aravuga ati ntinyimba mubona uburyo nkina namwe n'uwitwa Martin Odegaard ati nuko ari umwe mu bakinyi tumaze kuba tumenyerana kandi banzu ko nkina muri Mackenzie de Plasma ziwe atazi ukuntu ushobora kwihindukiza byonyene ni deprashije ati barakayishira muri vide atakamenya aho nza kuyikura atamaze kuba menyera vitesse yiwanje ngira ko mu kwiruka ati byo navyo n'ibintu by'ingenzi ati biza kuntu mu mupira wiwanje ndawukina neza cyane ati kuko mbanze neza cyane ko ndi kumwe n'umukinyi anahura kandi ambona ibyo mba ndiko ndagenda nko navyo byaje ko binagaragara ukuntu wakinyi ku munsi wa gatandatu sama ya 30 bwana apologize bafise Manchester United bafise Fulham bafise muri Ligue des Champions Monaco bafise Everton bacoje baja muri Carabao bakine na Crystal Palace bagaruke bakine na Crystal Palace kandi muri England Premier League inyuma ya Noel gerekerezo rya 27 bazokina na Ipswich Town mu gihe bazohereza kuri match ya Brentford birumvikana izo nkino Arsenal fise bona apologize gato
Arsenal ejo bundi ku munsi wa gatandatu niho naje kuba ntahura yuko swadi bafise nayo ari swadi y'ubwo umumenyereza nako umushefu wa ekipe ya Arsenal ndavuga witwa Stan Kroenke ashobora kuza akikubita kugikiriza akabwira witwa Mikel Arteta ati ndashobora kuba no gusaba igikombe. Thomas Partey ntabwo yarahari yagize ikibazo cy'imvune ava match yari no ku rutonde rw'abatanga banashimwe ariko aza kubabarira muri warm up kubabarira muri warm up aho yaje kubagira ikibazo cy'imvune benshi batatawe ibyabaye. Uwitwa Mikel Merino yarahari kuri bench. Uwitwa Benjamin White ntabwo ari karakinishwa kubwo ikibazo cy'imvune ariko ikipe ibandanye imeze neza. Ufise witwa Bazinchenko, ufise witwa Bayitani Waneri, ufise ndetse witwa ba Jesus, ufise ba Jorginho, ufise nabo ba Sterling. Buri umwe wese ashobora kugira ante ashobora kuza gutanga zimwe muri challenges zigiye zitandukanye mu gihe bari mu kibuga bishobora kuba byanze. Ufise Mediane ya Declan Rice, Odegaard, Jorginho, ubizi neza ko Partey adahari akazi kakagomba kakozwe. Ubizi neza cyane ko Benjamin White adahari. Umwana muto Julian ubundi Benjamin White gicunge brother ntabwo no kumana makenga. Nabonye Julian Timbatera yakinye baro nziza pe. Umupira nabonye Julian Timbatera uwitwa Benjamin White gicunge cyane. Uwitwa Karafiere kuri nimero 3 yamaze kuba hagiriwe. Abitwa Bazinchenko baricara ku ntebe. Abitwa Bazinchenko baricara ku ntebe bagatekana tumeso mama Burundi yibereye mu mvune ibyo ntibimuraba. Abitwa ba Kylian Tierney yari yagarutse avuye mu mvune. Muri rusange novuga yuko kipe ya Arsenal nayo itanguye kwerekana ubwo rwego rukomeye, itanguye kwerekana izo nguvu nazo zidasanzwe. Mu gwitwa bona apologize mu gwitwa Martin Odegaard ndagasurinya. Mu gwitwa Martin Odegaard atoza kuba vunika ashobora kuba equipe ya Arsenal ashobora kuba izotanga ashobora kuba na meilleur joueur de England Premier League. Ikindi nace naje kuba mbona bona apologize naje kuba mbona kimwe mu bintu navuga yuko kiranga equipe ya Arsenal nka family. Ndavuga famille. Twabuka yose akarabizi neza cyane ko ari we tiro de penalty kwa equipe ya Arsenal. Ariko yaronse penalty. Baronse penalty kwikosa bari banamukoreye. Wenye n'ubwiwe Bukayo Saka. Mupira arawutora gushira kapiteni. Aravuga ati we kapiteni uvuye mu mvune atari kurahanga ikuru dutabukira hano duhereza amahasiste. Atareke ibitsinda no kurabibona. Ati kandi nawe ukumbuye gutsinda. Ati nta kindi cyo gukora atirika ntoro umupira. Ati ndawukuzanire. Ati ndawugutereka imbere ati amukora akazi. Mutama Odegaard ibarara yakira atereka mu ico gitsindo ubundi Bukayo Saka mu guserebura yarusha Odegaard atsinze. Ndanavuga ntubundi uwitwa Kai yari yatsinze, Magalhaes yari yatsinze, Odegaard yaratsinze, Trossard yaratsinze, baronka indi penalty witwa Bukayo Saka baramubwira bati ubundi ivyo byo kugumuheba. Ubundi Bukayo Saka yaramaze kubatanga assist zigera kuri 3. Mbora pye match. Yatanze assist kwa Gabriel Magalhaes, atanga assist kwa Kai Havertz, atanga na assist kwa Leandro Trossard. Kuri combination ubundi yaje kubona man of the match musore kiri muto w'umwongereza. Nyuma ari combination nakunze. Combination agigitsindo cya kabiri. None navuze ati wende niyo football. Twitege Arsenal Brother amubatusura gura n'imvune nk'izo bariko baragenda bahura zagasaki ngo baze ko batakaza abakinyi benshi bona equipe ya Arsenal ishobora kuza gutanga ikaze. Nivyo iri un peu kurena ku manota kuri equipe ya Liverpool ariko bashobora kuza bakabikora neza cyane par rapport ya equipe ya yayane ma equipe tubona ko ariko yikunye ma equipe ya Liverpool. Nuko bimeze ku kibuga Ordre nako Stamford Bridge bariko baratsinda bitsindo bitatu aho bita Emery Unai. Nibisanzwe Nicolas Jackson yakibonye Cole Palmer atanga assist ya Enzo Fernandez abona mu gitsindo mu gihe Cole Palmer azara gitsinda Enzo Fernandez yasubiye kubinyenyera muri equipe ya Chelsea. Musore baramwimye umwanya. Celebration yiwajyamye hasi aravuga ati mpamagara kuri APR. Ati yahamagarira ubundi jiro wawe ko nakora akazi. Umusaza ko yari karamushyira kuri bench tuvuga tuti ugomba kumusaba imbabazi Enzo Maresca. Kuko ko tubona ari kari zero bita Romeo Lavia. Bona apologize Enzo Maresca, Pepe Guardiola, Mikel Arteta ni bamwe mu bamenyereza amaze kubona bakunda kujongera n'abakinyi babo. Uti babajongera ko gute? Umusaza aragushira mu mutwe ikintu cyuko wabaye muto. Wabaye mu benchere kabaye muri equipe. Akaki kwinjizamo neza mu Kirundi.
ati wewe hajya ku gatebe kabasubirira abantu ku buryo wowe wamaze kuba gushiramwo umaze kubugaruka mu kibuga brother ugarukana ingufu zidasanzwe ziruta zimwe wari ufise mbere ni navyo vyaje kuba binaba kuri Enzo Fernandez match yigira kabiri ibitsindo bibiri na assistance zibiri bisigura ko Enzo Fernandez yamaze kubabona yuko ngishikano kwa equipe ya Chelsea nashitse kuri iyo statut y'ubutitire indiscutable atareka aho bigereye umumenyereza Enzo Maresca ntabwo ariko arampa ico cizere cyo kuba umutitire indiscutable ati foko nanje nza kubikorera foko nanje nza gushiramwa ako kabaraga kugira ngo nanje ngaruke muri babakinyi 11 batangura surtout que abona na equipe ya Chelsea iri kiraduza urwego kandi iri kiragenda itsinda buri match avuga ati nanje ngomba guparticipa muri iyo equipe iri kiragomba kwandikisha amateka muri Premier League no mwaka bisigura ko nabashazana n'izindi nguvu zidasanzwe mu gihe aba yambaye ndetse n'ico gitambara cyo bukapitene ni navyo byabaye no kwitwa Noni Madueke yahawe ikibanza yahawe umwanya amaze kuba amara nk'imatch nka zina adatangura ariko Noni Madueke araza abisasa binyenyeri gushikana n'ino sana umutitirere ni navyo byabaye kwitwa Malo Gusto n'umwe mu bakinyi rekera kinishwa bikomeye cyane kwa equipe ya Chelsea n'uwitwa Enzo Maresca ariko kwa equipe novuga ko equipe ya Chelsea nayo gutsinda kwa navyo batanguye ko babigira ico cizere itanguye ko ari nayo equipe twovuga yuko dushobora kugira navyo ibyo tugibaza mbona apologize ndavuga equipe ya Chelsea kuko itanguye kuba yerekana equipe nayo novuga yuko ifise buri kimwe bitsindo bigera kuri bitatu tsinda equipe nka Aston Villa yitwa Unagire navyo ntabwo ari bitsindo bike cyane kandi ntabwo utsinze equipe yoroshe Enzo Maresca akazabana yakugakora Nico Jackson abandanya kwerekana ko nawe ari wa mukinyi amuhaye umwanya nawe ashobora gukora ako kazi bona apologize mu gihe nubundi uwitwa Cole Palmer agikomeye kwa equipe ya Chelsea amasolution aguma yabonetse ko Cole Palmer nawe nyimba ari umukinyi equipe ya Chelsea yogira ikibazo akaza kuba banicuza cyane n'umusaza n'umwana muto nakomurantungu witwa Cole Palmer mu gihe equipe ikimufise ndashobora kubona equipe ya Chelsea kudashapa kwitwa Enzo Maresca ariko agenda akora akazi kameze neza cyane kandi muri rusange ibintu biriko bigenda bimeze neza cyane bona project nuko byari bimeze Chelsea yarakira tsinda bitatu ku busabwa Aston Villa ku kibuga Anfield Road Park Chris Kavanagh yari umuhagarikizi kibuga cyari cyakubise kiruzura kabisa bakubwira ati we are Dorez birumvikana ko ari bambaye umwambaro utukura kuva hasi kugera hejuru ingoma ziriko ziravuga bakubwira ati you will never walk alone ati ntituzagutererana ati ntituzagusiga wenyene Kohim Keller yari mwizamu Joe Gomez Virgil van Dijk Andy Robertson kuri gatatu Trent Alexander-Arnold kuri kabiri Dominic Szoboszlai yari kumwe na Ryan Gravenberch na Makaristeri hagati Mohamed Salah Cody Gakpo Luis Diaz bariko bararondera ibitsindo mu gihe abari ku ntebe basubira abandi arabitwa ba Alvin Davis abitwa Jared Kwanza Endo Wataru, Curtis Jones, Harvey Elliott, Tyler Martin, Terry Morzinyoni, Darwin Nunez ndetse n'akana gato Viterizol Jaros. Mu gihe Pep Guardiola, Stefano Ortega yamubanje mu izamu, Ruben Diaz, Manuel Akanji bumbugarizwa umutima wa defense, Nathan Ake kuri kabiri, nako kuri gatatu, Kyle Walker kuri kabiri birumvikana kapitene, Rico Lewis, Eric Gundogan hagati mu kibuga, Matheus Nunes, Phil Foden, Bernardo Silva, Erling Haaland no bakinyi bariko barakina nk'aba jimbere basatira. Ederson yari ku ntebe basubira abandi, Scott Carson, Josco Gvardiol yari ku ntebe, Jack Grealish yari ku ntebe, Kevin De Bruyne yari ku ntebe, Savinho yari ku ntebe, Nico O'Reilly yari ku ntebe, James McAtee yari ku ntebe, Jeremy Doku yari ku ntebe. Ntiyarafise John Stones, ntiyarafise Mateo Kovacic, ntiyarafise Rodri, ntiyarafise Oscar Bobe. Mu gihe Conor Bradley yari mu mvune kwa Liverpool, Ibrahima Konate yari mu mvune, Alisson Becker yari mu mvune, Diogo Jota yari mu mvune, Costa Tsimikas yari mu mvune, Federico Chiesa yari mu mvune. Hakiri kare cyane kabisa ikipe ya Liverpool nkuko nyene nakubwiye ati abafana bari bahari bavuga bati you will never walk alone. Irazira byitwaramo neza cyane kabisa, babapakira mu gitsindo hakibomvye. Kipe ya Man City iraza irataka biranka,
iratera amapoto iratera abitwa ba Ruben Diaz bararonda ivyo bitsindo birabura. Liverpool irataka iba nziza cyane, uwo bita Stefan Ortega akora akazi muri equipe ya Man City, ubundi twari kubona ibitsindo byinshi, ariko Imana iratabara Man City bavana ibitsindo 2-0. ubundi yatabaye Man City bibiri babatabaye. Imana yatabaye City kuba batsinzwe 2-0. Naravye make ubundi yakabaye tsinzwe nka 6 pe kabisa, ariko ubundi witwa Guardiola hari amaokazio menshi nabonye ba Mohamed Salah bateye. ubundi Guardiola yizize bona apologize. Guardiola gushira hanze Gvardiol gushira hanze KDB kwa Ederson na Ortega sinoza kuvuga cyane kuko nibitsindo witwa Ortega yatsinzwe, sinibaza ko no witwa Ederson nawe yari kubikuramo kuko byari byabitsindo babona ati ibura bitsindwa birajamwe kandi ntacu za guharira. Nk'igitsindo cy'uwitwa Cody Gakpo yari pass 3 mm witwa Mohamed Salah byari bigoye neza cyane yuko witwa Ortega za kuyikuramo. Tsindo cha kabiri caje kuba kiboneka kuri penalty kwikosa ryari rikorewe uwitwa Luis Diaz ku makosa y'aba defenseur ba equipe ya Manchester City. Abitwa ba Ruben Diaz ndetse n'abitwa ba Kyle Walker bari baheje kuba bakora amakosa. Ikitsindo cha kabiri babona kukibatsinda. Muri rusangi Guardiola yabuziki Arne Slot yarushijiki Jose Pepe Guardiola gato ntarashika kwico kibazo, ariko naco mukaye ndacinjire ko bona apologize. Utushobora kuba ambwiye ati nshobora kuba navuze ati witwa Guardiola yizize ati yizize mu buhe buryo. Guardiola mwenyewe yarabizi neza cyane yuko agiye kuba kina na equipe iri très ambitieux, agiye kuba kina na equipe yifitiye icizere apana na 100%, ahubwo cha cizere asa 20%. Ndavuga equipe ya Liverpool. Uciyufata witwa Savinho, ufashe witwa KDB, ufashe witwa Joshua Gvardiol, ufashe witwa Jeremy Doku, ufashe witwa Jack Grealish, sore bagira kuri 5 nibyo bavuye mu mvune, nubwo batavuye mu mvune kuko Jack Grealish muri ubwo batsindwa na ubwo banganya na equipe ya banganya muri Ligue des Champions Man City na Feyenoord bitatu kubindi, ubwo banganya na Feyenoord Jack Grealish ari mu kibuga. Savinho yakinye, KDB we yari yakinye no mu rukino bakinye muri weekend. Urukino bakinye muri weekend byageze gute? Batsindwa na equipe ya Tottenham. Batsinzwe na Tottenham 4-0. Uwitwa KDB ubwo rukino yarukinye, bisigura ko yari yamaze kugaruka nk'umukinyi ashobora gutangura mu kibuga mu gihe ufite izo mvune zose. Aragaza kuba ashima gushimwa umwana muto ariko Lewis kati mu kibuga, ariko mwana witwa ba Mateus Nunes, ariko mwana witwa ba Ilkay Gundogan. Abo bose uvuga nta mukinyi n'umwe ashobora kuba playmaker ku buryo witwa Erling Braut Haaland ashobora kurundira n'ibyo bitsinda. Umwanya umwe nico gituma ndakunda kubwira twitwa Pepe Guardiola Joseph ashobora kuba yizize, ashobora kuba yahaye amanota equipe yande ya Liverpool. Arne Slot uti yarushije kwitwa Pepe Guardiola yabuziki kugira atsinde witwa Arne Slot. Pepe Guardiola aje kuba birico nyene, afise abakinyi benshi bari mu mvune kandi afise niyo pressure imuriko. Bimwe nabanda kugira bona apologize. Nejo bundi biragoye kuzoja gukina match uri kuri pressure ngo wizere ngo havuronka intsinzi. Ugiye uri kuri pressure mugihe mugenza batari kuri pressure murahura kakubabata kubyo navuga uti eskize equipe tugiye kuba duhura zari zinganye n'ubwo bukomeze ho zari kuri calibre yoba inagerageza no kungana ho nuko biba bimeze. Mugihe ugiye kubuhura na equipe iba yifite ico cizere, biraza kuba bigoye ko bakura akamaro atagera kurata. Novuga ko kwa Pepe Guardiola yabuze icizere, yabuze ndetse nako kantu kuza kuba kamotiva abakinyi kuko nabo bamaze kuba bapfa cyane mu mutwe bakavuga bati iri pare ko champion nayo iri kiragenda duca mu myanya y'intoki. Mugiye kwa Arne Slot nawe ni umwe mu bamenyereza yaragiye kuba kinyo match kuri confidence yo yaravuze confiance dasanzwe kabisa. Yaravuye gutsinda Real Madrid itsindo bigera kuri 2-0 yarwa mbere no muri championnat. Yarabize neza cyane ko arusha amanota agera ku 9 equipe ya Arsenal ya kabiri, amanota agera kuri 10 na equipe ya City yari mu kibanza ca gatatu. Yarabize neza cyane ko agiye kuba kina
azi neza cyane ko gutsinda match biraza kuba bimushira ku rundi rwego rugiye rutandukanye no kwa Man City. Man City bahiga gutsinda kugira bikure mu bibazo barimwo, ariko equipe ya Liverpool yavuga ati ndatsinda negire hari imbere. Kimwe rakubwira ati buri umwe wese afise vision iza gutuma wowe uvuga uti ivyanje nza kubitwara muri no murongo. Navyo vyaje kuba bina Arne Slot aza kuba ari mwiza cyane, aza kuba afise niyo confidence, aza kuba no kuba adafise n'izo mvune zikanganye, kuko mu batitirere biwe bose nta numwe yari afise imvune uretse witwa Alisson Becker wenyine. Abandi bose nk'abatitirere bari bahari kwa equipe ya Liverpool. Bisigura ko confidence yari kwa Liverpool ndetse n'ikibuga Anfield Road Park caje kuba gikora ko cyane equipe y'uwitwa Pep Guardiola. Sindabwira kuri bibiri ndavuga witwa Mohamed Salah ndetse na mugenzi we Cody Gakpo byaje kuba bisobanura ayo ma equipe agira kuri abiri, ariko muri rusange nivyo ntitikoza kuvuga ngo nta makenga canke nta bitangaza byoba byabayemwo, ariko tugerageje kuri kuraba kuri niveau ya buri equipe yari yo yose, yaba equipe ya Man City, yaba equipe ya Liverpool, buri muntu wese yabona yuko equipe ya Liverpool iri ifise amahirwe menshi paraporo ya equipe ya City yo gutahukana ukino. Ni navyo vyaje kuba binaba ndavuga ku munsi wejo ubwo Man City yari kiratakaza kuri Anfield Road Park bitsindo bigera kuri 2 kubuza. Manchester City mu nkino bafise mu kwezi kwa 12 bazokwakira Nottingham Forest ku munsi wa gatatu hirya yegenekerezo rya 4 bajeje kwakira Nottingham Forest bagende ku kibuga ca Crystal Palace muri UEFA Champions League baca batembera baje muri equipe ya Juventus, ndavuga muri UEFA Champions League, mu gihe baca bagaruka muri England Premier League. Inkino ndiko nabona ngaha bafise aho bazoba bariko barakira Manchester City igenekerezo Man U, Manchester United igenekerezo rya 15 kwezi kwa 12 bazovanga baca ku kibuga ca Aston Villa, baca bagaruka bakire Everton, bace bagaruka bakine na Leicester City ku mpera z'ukwezi kwa 12. Umaze kuba wumva inkino bavuze kugeza kwa Man U? Kwa Man U ni kugeza ku igenekerezo rya 10 bafise Juventus, kwa Man U ni kugeza kwa Man U ni kugeza ku igenekerezo rya 15 15 gushika no munsi ni misi ngaho no misi zitagize asigaye misi 13 misi 13 brother mu misi 13 bazokina inkino zine mu misi 13 Boxing Day. Bamwe bati Pepe Guardiola abera mubi muri Boxing Day. Abera mubi mugabo bafise swad. Ubundi raba muri swad nayifise. Eyihe. John Stones ntamubonye mu mvune. Abakinyi ni barimo. Ariko wagawe ngo ujya KDB namushye mu match zitatu zikurikiranye. Si Boxing Day singiyo. Amushye mu match zitatu zikurikiranye urabe. Sura ntagenda ati hayi umugozi. Liverpool mu kwezi kwa 12 bazo ku munsi wa gatatu bazo bagiriye i St James Park kwakirwa na Newcastle United, match zo biryoshe cyane, bace bavangaho berekeze kwa Everton, mu gihe bazoca bakina na Girona muri UEFA Champions League igenekerezo rya 10. Derby kwa Everton hariya bace derby Masasai derby ahoreraho ahantu bahicungiye kwa Arne Slot hano hantu derby ya Mari derby ushobora kubona kabisa Arne Slot bamuhaye ikaze babwira ati karibu mu gisagara ca Masasai. Bace bavangaho muri kwa Kigwa na Girona muri UEFA Champions League, bace berekeza bazoca bakira Fulham, caja muri Carabao Cup bakina na Southampton, hano ni nko kwitorera. Bace igenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa 12 ni gutembera ku kibuga ca Tottenham Hotspur Stadium, match itoroshe. Bace bakira Leicester City, bazoca bahereza ku rukino rwa West Ham ku kibuga London Stadium. Arne Slot ari mu bamenyereza bariko baratangaza mwino England Premier League. Bamwe bati uyu na equipe imeze neza, atari kuri umutoza uri kuratwereka ko ushobora kugaragaza gatama equipe akomakomeye. Aya ubundi ngo agahari karavugwa ngo nuwanka ngo rukwa remera ko runyaruka witwa Arne Slot kabisa, kudo chapeau witwa Arne Slot. Kudo chapeau kabisa. Bamwe abashobora kuza bakavuga bati ariko profitera mu bibazo biri mu makipe agiye atandukanye za Man U, amakipe agiye atandukanye za Arsenal, amakipe agiye atandukanye za Manchester City, ariko Arne Slot ni umwe mu bamenyereza arabonye ku rwego rwo hejuru brother. Ni umwe mu bamenyereza arabonye ashobora kuba ari ashobora kukopoza iyo je yiwe wayijamwo wareka, ariko kaza kuba yagutsinda amanota ibi intsinda akayitahukana. Nabyo rero nuvuga ko ariko aragenda arayisizamo cyane
kuri equipe yiwe ya Liverpool umusaza ashobora gutwara igikombe hakiri kare nuko byari bimeze kuri kino ya 13 bona apologize kuri Man City na Liverpool uwitwa Pep Guardiola we niho nakubwira yuko nabo icizere kimaze kubona kwina bavamwo Anfield yaje kubihagurukira rimwe iravuga ati Pepe aririmba musaza nawe ngo uwitwa Pep Guardiola atangura no kumva n'inzigo nawe ku nzigo nyinshi abereka ibitsindo ibikombe bitandatu amaze kubatwara agena bo bamwereka ibikombe 19 bafise ubundi yerekanye ibyo amaze kubatwara iyo Liverpool nabo bamwereka ati ko dufise 19 ko Liverpool hajya umufana hari umufana atarabibona abone umufana abafana ba Liverpool bari hajya abamaze kubana kimwe ariko rero ntibiri mu mateka ntibiri mu ariko Guardiola yaberetse ibyo yatwaye kwa Man City atubunira bamwe mugiramo n'akantu ko kubaha basi ati munsinde ariko mushimwe n'akantu ko kubaha saza nawe yatanguye kwibura ikizere nene nakubwiye ko hajya rero hajya biba bigoye saza ntameze neza mu mutwe Pepe Guardiola ejo ku munsi wejo yabuze ijya afata hageze igihe arahagarara mbona n'abakameramani gamana bafite utuntu bakwega barakwega neza uwitwa Pep Guardiola arifashe ukuboko ashize ku munwa urabona neza cyane ko umugabo ari karatwenga umugabo ari kararya intoki urumva yaraba mu kibuga akavuga ati ubundi bijya bintu bariko barakina ese bijya n'ibyo twagiye ariko nijuru ne isize tubonye amakipe amwamwe uburemere bwabo Liverpool yari kuratsinda 2 kubusa bwa Manchester City, Chelsea yabonye 3 kubusa bwa Aston Villa, Man United yabonye 4 kubusa bwa Everton, Tottenham yeganije na Fulham, cyo n'ibitsindo byinshi. West Ham yatsinzwe na Arsenal 5-2, Brentford batsinze Leicester City 4-1, Newcastle United banganije na Crystal Palace 1-0, Nottingham yatsinze 1 kubusa bwa Ipswich Town, Wolverhampton yatsinzwe na Bournemouth 4-2, Brighton bari banganije na Southampton itsindo 1-0. Nkibisanzwe Liverpool irayoboye championnat n'amanota menshi amanota 38 muri juru ya 13, Arsenal yakurikira amanota 25 bayanganye na Chelsea, Brighton ikaba mu kibanza cya 4 n'amanota 23, Man City mu kibanza cya 5 n'amanota 23, Nottingham Forest mu kibanza cya 6 n'amanota 22, Tottenham mu kibanza cy'indwi n'amanota 20 bayanganye na Brentford, Manchester United amanota 19. Kipiraje pe uziko Man City vs Nottingham Forest muri weekend iyo nuko bikomeye ku munsi wa gatatu uziko bafite Nottingham